Nitwa Tony Robert nkaba n'umufana wa Dynamo ego umeze neza ndashimira Imana karibu muri studio za Buja FM murakoze cyane reka nawe twakira undi nawe yambaye urunani mu buryo mugabo butari direct yambaye bleu blanc nk'urunani mugabo si ibintu nyene bimwe twoshoka twemeza kuko nta candiko twabonye karibu nawe ariko no munyarunani byensi murakoze cyane kazina nitwa Muhoza Lewis nkaba ndi umunyarunani uri umunyarunani kandi avyemera kandi nawe yiyemeye urabona ko nta namwe ayo mwambaro bleu blanc igumamo turabaye ikaze mwese rero murakoze cyane ikibazo ca mbere rero je ngoma ndababaze imbere ko twinjira mu bijanye n'urukino rw'ejo iyo Dynamo ibaye elimine kuriya vyagenze muri bar kiriya gihe tukabona umufana w'urunani arabiryohererewe iyo muri eliminatoire zo kugenda muri bar muri phase za nyuma urunani rugize ivyago rugatsindwa na club yo muri Caver canke na nari amahigwe bari basigaranye akavaho bikaba officiel ko urunani rutakigiye muri bar ukabona umufana wa Dynamo nawe arabiryoherewe ico kintu kitagenze neza ku ruhande rumwe canke urundi iyo umufana wumwe canke uwundi atabiryohererewe ni ibintu biri normal mu bisigura gute uwo ari we wese atangure reka dutangure no mu Dynamo murakoze sinzi ko mwatahuye akabazo natahuye ikibazo ariko uko urunani rwavuyemo siko Dynamo yavuyemo mugabo urumva kiba ari ikintu kitabashimishije nibaza yuko nibaza ko hari abakunzi b'urunani boba bararyohewe cyane Dynamo ivuyemo kijya gihe uko Dynamo yavuyemo twese turabizi ariko urunani rutsindwa na Kriol rukavamo abakunzi ba Dynamo kuba bararyohewe hari abaryohewe ni kwa gukebana nta mufana wa Real Madrid afana Barcelona kubwa biri normal ni normal hari ababa bavuga bati reka tubanze tureke nawe acishure ko kwacumba murakoze bon kuri aje kuvuga twavuyemwo yaba Dynamo yaba urunani uvuga gutandukanye ko Dynamo yavuyemwo ababiryoherewe ni baswa batashatse kujindana imizi ingene vyagenze ariko ivyashikiye Dynamo byo gushobora gushikira n'urunani niki hama bivuye kuri ico kibazo cawe nacubajije je nibaza ko naho Dynamo yari kubandanya ntari kuyishigikira oya c'est normal kandi n'ibintu abaturabana n'inshuti turasangira nta gwanko na rumwe rurimwo ariko sinibona canke ndiko ndivugira jewe nk'umunyarunani hari abandi banyarunani kandi benshi nabo bashobora kuvuga ati ni equipe yaserukiye igihugu ni equipe yasohotse yaduserukiye twese iki mugabo nka jewe nk'umunyarunani simvuze nk'uwaserukiye abanyarunani nk'umunyarunani ku ruhande rw'iwanje ntabyo noshobora ntabyo woshobora haguruka nkakoma amashi impamvu ni yahe impamvu rengera ko equipe ishobora kuba yaserutse ku izina ry'igihugu nubwo atari equipe nationale mugawe ukumva nyene ko nubundi still bidashoboka kuri wewe ni rivalite sibyo ariko ico nokora nk'umuntu w'umu sportif of fair play baramutse bashika kuco bashitse ko nobabwira felicitation kandi nubwo babaye icuda mu nyuma iryo drapo niki ibendera ry'igihugu rikaduzwa niki niteka mugabo kuvuga ko nohaguruka abanya kugira imana nkakoma amashi nuko nyene abivuze en fait nuko muba mushaka kubivangavanga mugabo nta kiso yo kubivangavanga jewe sinja gufana urunani motifu ngo kubera rusohotse narufaye muri departement canda rufana ruri Nairobi no ndiko ndaruhenda ariko je naho ntarufana ntibibuza yuko ama equipe hejuru au niveau executive bakorana nibinya byo gutizanya abakinyi bakomeye nyambara umukinya akomeye muri Dynamo akaja mu runani mu gihe runani rusohotse ivyo wonya ni hejuru ivyo
ni sawa gufashanya mugabo ibyo muri fanatisme kabisa nibindi baruka no munsi muri ko muraraba impamvu kikinarinda kibajije hari abantu batagitahura ico je yo nsiguro je ndayize ndayumva nkuko mwabivuze nta mufana wa Barcelona shigikiye Madrid ngo nuko bava muri Espagne bose ariko hari giye uzawumva umuntu avuze ngo ntari karatahura impamvu bariko barabatwenga bamwe ngo kubera ibi byabaye niyo mpamvu nagombye gusa babisigure kandi babisiguye neza kuri ico hari ico nashaka kubabwira kuri ico nyene yari yavuze harabavuga ati ni gihugu ni equipe iserukiye igihugu abandi ati wapi se equipe nationale mbega uno munsi turabona basketball ugwego igeze ko ngahi wacu iyo nkubu nkamwe mukunda imigwi itandukanye uvuga uti uyu mugwi usohotse kumbura ugashika muri bar tubona tuti ni terambere rya basketball ndundi ngaha mbega uwo mugwi ugiye kuduza ronivo ya basketball mu Burundi uwo mugwi ushaka kuvuga ati nukore vyiza kugira ngo ejo nejo bundi natwebe tuzogira amahigwe kumbure ngira ngo tugize amahigwe ikabandanya mu nkino zikurikira hariho step tudasura gukina ngaha mu Burundi mbega ivyo ntushobora kuvuga ati reka ahubwo ndayishigikire irengane uyu mutambuko kugira ngo twebwe natwe twagira amahirwe mu mwaka uza ntituzoce muri Tanzania Dar es Salaam kina za nkino za Rotuba mwe bibona gute we nka Tony nk'umukunzi wa Dynamo wewe ku giti cyo wawe jewe nk'umukunzi wa Dynamo equipe ironse dufata karuri ironse na qualification ya bar kubera ko hariho n'amandi ma avantage ayandi ma equipe azoronka ko urunani ironse qualification ndakenguruka nkaba felicita kuko mbanzi neza yuko d'une manière d'une autre soit harimo umukinyo muri Dynamo soit natwe mu mwaka uza hari gihe vyogenda neza tu bivanye na experience bakwe bazodusangiza kumbure mugabo rivalite guma rivalite ntibica bisigura ngo urumva ngo urunani rwasohotse ngo ndakuye umwambaro ngo ngiye gufana urunani oya tuma turaba Dynamo nabo baguma barurunya urunani kandi barabinezerewe natwe turabinezererewe nuko nyene rivalite yego hari ico ukivuga ko na ico bon nibavuze ariko kintu ashaka kuvuga nuko uko uvyibaza niko twese bon niko benshi bari bavyibaza kuko Dynamo yarashise muri bar n'imsi itashoboye kubandanya vyavuga yuko equipe izova mu Burundi izocuhera muri Elite 16 ariko hagimwe yose igwanira ku giti cayo iyo Dynamo idutwara kijya gikombe igihe twe duca Dar es Salaam ntibari gucayo bo baca bagenda direct i Nairobi ukuvuga aho yoshika hose kiretse amategeko ahindutse canka abayandusha aho jewe ngeza nuko Dynamo ishika muri yo bar ikayitwara mu mwaka uza tukayitsinda twasubira inyuma iyi ni itangurira aho yari igejeje nta mpamvu nimwe sawa mu Kirundi harabaye ikintu bita ngo kwivuga amazina nagomba umwe afata kanya asigure neza ibyo afise mu mutima yumva ko equipe yiwe irusha iyindi turaze ko zose zikomeye ariko turazi ico umuntu umwe yahitiyemwo Dynamo n'amateka ya Dynamo canke umwe ubundi cyo yahitiyemwo urunani n'amateka y'urunani kubgawe ibintu bituma n'ubundi uvuga uti nahisemwo Dynamo ntegerezwa kuguma ndumu Dynamo ibi bintu ndumva yuko Dynamo ibifise urunani ntago rufise mu maso yanje ukundira Dynamo wahisemwo canke kubgawe nk'umuntu ashaka gusigura neza Dynamo n'ivyaho uvuga uti ibi bintu nibi twe turabibarusha ico turusha urunani bwawe ico urondeye nk'umuntu avuga ati sindahitamwo hagati ya Dynamo yego n'urunani je ngomba ndamukonvenke abe umudinamo umwumvisha ko Dynamo ari equipe ikomeye kurusha urunani wovuga ibiki nibi ico kibazo kiragoye ariko ndacishura uko boya gukonvenka umuntu ngo ingufaniye equipe kubera ibi nibi biragoye Gustin muri basket ibintu ni realite iri kuri terre mugabo Dynamo ico novuga isumbije urunani wanashima nande ma equipe ni je kubganje umukunzi wa Dynamo Dynamo ni fura niyo ifura yandi ma equipe yose ico kiramaze aho uyivuze mu mazina y'ikirundi wo buhejeje ico kiramaze urumva ni mukuru wabo ego kandi nibaza ko atawo bihaye ku ruhande rwawe
nibaza ko bivuze vraiment ni ifura oya mvuga kuri oya yavuze kuri Dynamo naho nashaka guhera nyene Dynamo Felicita ko bari imfura hama turavuka inyuma yabo hama muri bwa bufura bwabo natwe muri bwa buto bwacu gato karakura turabasiga urunani novuga yuko ikiganiro combana gito kubera iki twaje urunani rwavutse mu ma circonstances atoroshe ariko rurabaho ruraza barupinga bakiriko ariko baratwara ibikombe uvuze rero ngo nivuga amazina novuga niyo equipe ya mbere yashoboye gusohoka iserukira igihugu niyo twahora ahubwo ngire ko ndana Felicita remesha kuko urunani rwariyo equipe yonyene isi ibikombe byo hanze apana ibikombe byo hanze twatwaye bya zone 5 avant yuko iyi forma ihinduka ikitwa BAL yego twatwaye ibikombe bitatu dukina finale zibiri ikindi nuko muri iki gihugu ntawe dusumbya palmarès ibikombe dufise ntitwovuga ngo hari n'utwababa naho twokwicara imyaka 10 ntibo dushikira ikigira gatatu nuko dufise fan base ikomeye cyane benshi barabira ko mpereye kuri mon frère ngaha anye Tony ndanamukeza ko bashoboye kwiyubaka nabo bakarondera fan base twe twaraguze Rumis babanje kudutwara chicken barabikoreye ukomera baradutwara abajigo ariko quand même byatumye basket iryoha byatumye iyo rivalite iri hagati y'abakinyi mu kibuga no mu bafana biryoha kare twatamba twirorera ariko ubu turateraka bakitabira hariya bakitabira bakadutera kandi nukuri biraryoshe sikime biraryoshe ikindi novuga ku runani ni byinshi navuze palmarès navuze ibikombe byo hanze ibyo mu gihugu ntabaturusha reka ngeza turamaze kubona nkuko waje kubivuga mwaje nebe muserukira novuga yuko umugwa abafana novuga ngo numugwa Dynamo numugwa abafana mwaje muserukira rero hari ivyo warucije ko gatowe hari ivyo dukunze kubona tukabona uno mwaka nizwe ntibari ngaha kandi kubavugira mugira ico mubivuze ko ntimubavugira ko bovyivugira ukabona tumwaka umwe twabonye umwe ariko ararongora orchestre ya y'urunani mundi mwaka ari muri Dynamo hama undi mwaka kongera ugasanga nkuko yavuze ati naka yaravuye hari ya chicken araza muri Dynamo bajigarava mu runani aja muri Dynamo mbega ivyo mwebwe ni shusho yerekana ishusho iyihe mbega ho bari umufana wa Dynamo amaze kuva muri Dynamo akavuga ati jewe ndishikanye mu runani negative mwebwe ku bwanyu abi wanyu babaye bamwe babafasha gufana gose mukabona haciye umwanya berekeza muri Dynamo mwe mwavyakiriye gute bisiguriye kuri mwebwe Tony Robert atangure hama rero bisi ndabaza gusubira ya wacumvise kumburengira ko ari abafana bavuye mu runani baza muri Dynamo ngira Lewis yoca atangura nagi bon twebwe mu runani ni kibazo coroshe cyane imiryango iruguruye nukuvuga nta test dukora ngo ADN ngo turabe nta gipimo dufise cyo kuraba ko ukunda umugwi ariko ije ico mvuga nuko umunyarunani dufise hashtag ivuga ati ndumunyarunani wa munyarunani yiyemera w'umunyarunani sinabaza ko hari amafaranga y'umugura sinibaza yuko hari ikintu na kimwe cyo muhenda ngo ashobore kuva mu runani agenda handi nukuvuga abajigo aza mu runani ntitwamuguze chicken aza mu runani ntitwamuguze ariko nimba yaraje nuko yaryohewe na atmosphere hari na vibe hari akavuga ati reka nje mu runani hari ahantu hashobora kuba haryoshe maybe ibyo aje yiteze mu runani byo kuvuga ngo ninaje haga imbere ntagira ibi nibi bazompemba bazogiriki twebwe mu runani nta mufana duhemba twebwe mu runani nta mufana numwe mugura tugura baga bose n'abantu b'umutima n'abantu badufise ku mutima baraza bakavuza ingoma bakavyina bakagira iki ariko ibyo kuvuga ngo hari umuntu hicayaga imbere duhemba nta bihari niyo mpamvu nibaza yuko nabo bagiye hari ibyo bari baje biyatanze mu runani kuri babona ni equipe ikomeye ni equipe ivuga ko ntinavugwa niyo ya mbere mu Burundi iki akavuga ati reka nje hari ahantu peut-être nzohakura akantu hama ko kantu yakarindira akakabura hama bene wacu ko batoni hari bakaca bamwenteresa ati nivyo narondera
hama natwe ntitunamwirukanga inyuma ntitunagira imiryango iguma yuguruye yo kwinjira no uko gusohoka winjiye ni kusohoka yego Tony byukuri mu mwabaguze mugura abafana ivyo nibaza yuko atari byo nibihuha byo mwibarabara hama ikindi naco kurya mubona hari abafana bava mu runani baza muri Dynamo ifo kumwibaza kubera ataba Dynamo bavayo bagenda mu runani yavuze ngo ntibababagura bo bava muri Dynamo kaje mu runani nababwiye ico cyo kugura n'amajambo yo mwibarabara ni bush hama umuntu avuye muri equipe imwe aja mu yindi nuko aba yabonye ico agiye kuharonka nyambara uwo munezero kuja muri bar nyambara iyo ambiance nziza nyambara uwo mubano mwiza kumbura abafana ba Dynamo bafise nyambara ico kiyago ciza nyamba kuko hajya muri basket inyuma ya departement turabagenzi turahura abana bari nyamba vuga ati jewe mvuye aha cette fois-ci ngiyaha iyo ni shwa y'umuntu kandi nibaza yuko abavuye bazi wacu batihenze bagize shwa nziza bakomere cyane hamagera turarindira ivyo bitangaza ko hari umudina maca mu runani c'est impossible sawa reka mbaze ngaruke ku kibazo gisa nico nsano watanguriye ku buriya karaktere y'abafana ba Dynamo ni urunani wo yisigura gute mutandukanira mwese ico wumva uti twebwe nk'abafana ba Dynamo twebwe abafana ba Dynamo ico dutandukaniye ko n'abafana b'urunani ngiye kuvuga ngo twe tumeze ukuntu oya bivuge noba ndiko ndinjira cyane ariko reka mfatire kuvyo tubona muri departement nibaza ko abafana ba Dynamo ari abantu vraiment baciye bugufi ça c'est un nibaza ko atabafana ba Dynamo uzobona bariko barahagarika match n'abafana bari eduqué bagira kuri rythme imwe na comité exécutif y'umugwi kujya mubona umugwi wubatse kuva hejuru no gushika mu bafana ni kujya kirapanze byose biri ku murongo nuko abafana ba Dynamo bameze bari ku murongo turatekanye ntibisigura yuko muducokoje duca tubinama oya ariko byose ni ku murongo donc mwirata discipline turi nayo bro yego namwe mu barushiki bon mvuze ko cyo discipline nibaza yuko tutarabaye discipline oya wewe muvuga ibyo wanyu nawe yakirije discipline ariko siravuze ko murabaye discipline wewe yavuze ico yumva arusha badego ico twebwe novuga dutandukaniye ko n'abadinamo nuko bamwe n'abadinamo abandi n'abanyarunani tugiye rero ngo kuvuga ngo aba tubasumbije ikintu nzi neza ntakekeranye ko tubasumbije nakaranga mutima kubera ikakaranga mutima kubera nakubwiye abadinamo abanyarunani ntiduhindagurika kandi aho twicaye ijya parti muzobona twicayemo ni y'abanyarunani ariko ico tubasumbije nuko nabo uretse nka Tony Robert Henzi n'abandi bakeyi wovuga ngo dutondeke abafana ba Dynamo byo tugora dukinye match tukavuga ati akaranga mutima ka Dynamo n'akaranga mutima kurunani ntibofana murami jambo sawa yego iyo mushatse kuvuga iki twebwe ubwinshi bw'iwacu ubwinshi bwo ku mutima ariko ubwinshi bwabo n'ubwinshi bw'urwanya harimo baremesha ariko ibyo ku mutima nawe bagute urumva ibyo ku mutima rero tubipima nuko muronge naberewe sivyo muramuza kuri departement muze muduharurira abantu baberewe nkawe baza babarukino mu mwambaro donc mu mwambaro uranga umugo hama muce muri abanyarunani nabo baberewe mu mwambaro bari fyo yo kwambara urunani hama muzoce muraba iyi Imana yabahezagiye bari imbere abariko bakoma amashi afsaze kudufasha ndo amasanamu babambaye new style babambaye iki yego nta kibazo iyo muvuze ngo abafana burunani ngo akaranga mutima ngo babonera ngo karanga mutima ukunda umugwe sinico mamufatiye ko kuko nazo kari yo ikipe tumaze kubona ko hari abafana bavayo
bakaza mu yandi ma equipe eske nta karanga mutima no babazi uburenganzira bwabo guhindura mumva ko atakaranga mutima kari hama uko abivuze yuko ni benshi bafise akaranga mutima ahubwo ni benshi nyine baraho aba Dynamo urumva ni bakebeza ariko kandi muramaze kubona vibe iba hari muri departement y'urunani riko ratsinda ruriko ruratsindwa irya vibe ni wasika tahandi urayisanga atari ngahanya muri gisagara yes cyacu ndakigushigikiye ko hama ikindi naco burya bajya bose babahimbawe baye bose n'abadina baye bose babahimbawe urunani riko ruranyagiwe baye bose n'abadina niko harimo cyo turirimba ati abo bose baberewe abo bose n'abadina urumva naho ashobora ariko ashobora kuba umuremesha adakunda abantu nta commentaire mwabonye ati fana remesha ariko nkunda Dynamo aha burya ikipe hari gihe ikipe ikundwa nyine kaba gikundiro nyine bakayikunda ikipe aronse qualification ya PSG warubuze ngo nagira ico nongeye kuri cavuze muri donc turabiye kuvyo tubona departement ico kinavuze ndagishigikiye kandi vraiment ntabeshi ikipe ya mbere ikunzwe mu Burundi ikipe ya mbere yanswe mu Burundi mu runani bisigura iki iyo ukunzwe cyane uri au top uri à la tête wamufise nukuvuga ngo babandi bose bagwana kugira bagutware kiya kibanza ca mbere bose bari contre toi bose bashaka yuko ico kibanza ugitakaza nukuvuga natwe turabizi neza yuko kugira dushike hariya bizodusaba ko turengana babandi bose uhereye kuri Dynamo twavuga ko muri imyaka y'inanasigira kabiri ariko barivyukiranya bagare zajimuka zose turose kubara inyuma yabo ico ntidushobora kucanka niyo mpamvu tuvuga yuko turi equipe ya mbere kunzwe mu Burundi ariko niho ya mbere yanswe tugiye mu biharuro kugira bashobore kwibasigurira neza mugiye ku ma réseaux sociaux mashobora gusanga equipe y'urunani pas seulement ngaha mu Burundi presque nko muri East Africa yose ni ifise aba followers benshi sivyo ni ifise kuri Facebook oya sio kuri Facebook no kuri departement biragaragara sivyo naho twogira sondage naho mwofata mwebwe mukagira sondage kuri Facebook mukore nka pourcentage agenda araduga ico no mbwira ati pari yashira kwa mahera bo imbere yuko ndanabira gatoya ntaguciriyemo ngomba n'umufana wa urunani canke wa Dynamo agira iryo shari aca genda a following imbuga za equipe afana ni kunyungu za equipe ni kunyungu za bafana rero nuwitwa umufana gusa wo kumunwa ariko ugende no kuri nugo rugamba no kumbuga nago uterera umuganda mu kurugwana waruvuze ari ikindi kintu ivyo avuze nivyo vraiment ni equipe ishobora kubikurikirana n'abantu benshi ku ma réseaux sociaux kuba populaire ku ma réseaux sociaux ni vyiza muri equipe ikundwa ikongera akaba equipe yankwa ivyo bintu bibiri sinzi ko bijana hama ikintu muzo murashaka mu bitabo nuko ushaka kuri isaha equipe canke mu bintu bya sport equipe ibaze guca kuri Canal Plus kabugiye guca Burundi ibintu bibiri gusa no Burundi muri CAN na Dynamo muri bar akombura cakabari imfura oya nibaza yuko akoko zamura manso vraiment niveau bar no yonyine ari ikimwe twaravye nivyo wavuze ati twebwe turi imfura ariko ico kirasanzwe kuri mwebwe ico nyene ca bar koko bar nigezweho niko gwego gwa nyuma gwa basketball niyo y'amaklebe ubu muri Afrika kuba Dynamo imaze ko kibatanga murakiyubahira cyane gose nukuvuga barashitse muri bar imaze guhindura forma mwebwe murakurikirana cyane ivy'inkino imbere ko Ligue des Champions ihaba hari coupe de club vainqueur ibintu nk'ibyo imbere ko iyo forma ya bar iza hari yindi forma urunani gwakina twaca muri zone 5 twaca tuja gukina muri za Egypte na zande z'ibihugu vyabaye vya mbere mu mazone yavyo iyo niyo yari bare y'ico gihe hama mu nyuma bayishira nk'amafaranga ihindura forma ukuvuga kuba bara participate ya mbere muri bar congratulations turi mu vyunguka n'amateka vraiment bandikishije ariko twebwe nk'urunani ntibidukanga na gato kuko turamaze gusohoka inshuro itari imwe inshuro itari zibiri inshuro zitari zitatu duserukira igihugu muri iyo forma ya mbere mbere ko vyitwa bar niyo mpamvu twebwe tuba felicita nka fair play ariko kuvuga yuko vyo dukanga tumaze kujerishika kuri gatatu
kiragoye ntabwo tuzogwana gushika n'iyi forma nshasha nayo tuyishitse muhishikemo mugwana tubari inyuma tubashigikiye mugwana aho bigoye. Reka tugaruke kucerekeye ikivugo cy'iwanyu mwese. Yego. Turumva bavuze ngo urunani baca bishura ishaka bavuze Dynamo ishaka mbeko iyo shaka rya kabiri niryo ribura kugira ushike muri bar. kukari kuri menshi kabisa arabyishe byose kabisa. Ariko dufate ku kajambo ishaka. Yego. Nibaza ko na keki ngyango acabandanye ikibazo. Cyari ico gusa ingene vyakurikiranye iyo ama equipe abiri urashobora kumva uti Dynamo nako urunani ruvuze urunani akavuga ishaka. Tukaba tuzi dufate nka za Ken bavuze Ken bavuga ngo cœur. Kubera iki nk'abantu baba kera mwaciye muja kuri ico nyene ubusa mushira kwa ka kabiri mugira fois 2. Urumva Dynamo ahubwo katanguwe n'abantu. Dynamo ni equipe muri 1968 turi imbere yaba. Umva nimwe mwana hatanga aba bagakuyeho kamwe. Okay. Baracakorera kandi Tiyo twatanguranye tubingira sin kuva na kera yari ishaka kaje mu nyuma ko batanguranya kandi atari ishaka yaka twatanguranye aka nico nashaka kumenya na jeyo ijambo ishaka abari tanguye ni bande equipe yo muri 1968 Dynamo ishaka urunani bwo muri 1970 comme si je me trompe pas urunani ishaka ndumva murumva neza ko ari Dynamo yabitanguye kuva na kera yari ishaka yego nuko bimeze. Sawa umwanya uri kuragenda ariko dukoranye nga kubera urukino ruzoba ku munsi wejo. Ikibazo ni kimwe saison ntiragera kure cyane, saison regelier tugiye kuri journée gira gatanu uko biri kose umwe wese aramaze uwakurikiranye uko equipe yiwe yitegurira kwinjira muri no saison ariko kandi akaraba naho saison igeze aramaze kubona ishusho ya club yiwe bitandukaniye he na club zanyu zitandukaniye he nuko zari zimeze mu mwaka uheze n'icahe cateye imbere turetse bya bindi byuko habayeho limite y'abakinyi bashaka kuba recruter bavuye hanze y'igihugu. Twebwe muri Dynamo uyu mwaka itandukaniro yari n'umwaka uheze uyu mwaka nuko novuga cyane nuko hagiye ikintu cyo kwizera cyane abarundi kuva championnat mu mwaka iheze komite executive yari yicaye irakorana avuga ati reka duhe akaryo abarundi nabo bakine division A twabisa abarundi batari benshi nibaza yuko dusaba abarundi benshi kabisa bakomeye ntama na division B kandi naho nyene hari abarundi twese division B imeze neza nta murumva uyu mwaka turi adapta gukinisha abarundi benshi gusumba abanyamahanga ego nuko ivyo navyo urumva birasaba inguvu nyinshi birasaba gukoresha abakinyi bakomeye entraînement bakomeye abacoach bakomeye ariko uragerageza kuyadapta nyene nayo mategeko mashasha ni naco ciza kuko tuba turamurira equipe nationale. Ariko uvuze ko mwagerageje kwibanda cyane kubo ngaha mu Burundi hari abantu bavuga bati mubeze Dynamo yari ifise mu mwaka uheze bujejero Miss yari ubayoboye mu bo ngaha ariko kuyuba kutakaza meilleur joueur wa w'umulo wo ngaha mu gihugu navyo uwo bisigura gute? Insiguro ndabiha twebwe bujejero Miss nkuko bivuze twaramutakaje. Mwabyakiriye kwa gute ubwa mbere? Twabyakiriye neza. Umukinyi uramurera agakura ugasohora. Abateye imbere canke agiye nko mu runana abateye imbere canke kubwanyu? Kuri we niterambere. Kubwanyu? Kubwacu umukinyi nka Romis nico kibe na Richard nico kibe na Gibert bahinduye equipe aragenda. Kunyungu za equipe nico ngomba. Kunyungu za equipe umukinyi agiye ugurunda musubirira. Hama Romis imyaka radukiniye simike ivyo yadufashije navyo nyene si bito twaratwaranye ibikombe turaronkana qualification naho nyene ari muri SWAT tumwifuriza amahigwe mu runani ego azororanigwe mugabo ntibuze ko tuzomutsindirayo ivyo wonya ari ibintu bisanzwe nka kurya Gibert yavuye mu runana za muri Dynamo niko Brian yavuyeyo n'ama transfer nk'ayandi ego nta mukinyi yo yagiye ngo equipe ngucija hasi nta mukinyi asumba equipe muri mwija negative. Ikibazo ni cakindi urunani go mu mwaka uheze urunani gubu para ubivanze n'ivyahindutse icateye imbere n'icahe ni yahishusho bafise ubu uno munsi mwishimira iki uno munsi aho ihiganwa rigeze?
jewe kuri ico kintu ca mbere no banza gushima kwanza gushimira Febabu kuko Febabu iyo itaja hagati muri iyo terme itaja hagati Tony avuze ngo comité executif ngo yari yasugiye gukinisha abarundi kuri rivalite nzi ya Dynamo n'urunani comité executif ya Dynamo ntiyari kubona urunani rugarukanye Boissy nayo kivuga ati twafashe gahunda yo kugumana abarundi ngo nayo gwicigura Brian na Gasongo oya je ni mpamvu mvuze nti reka tubanze dushimire Febabu ku mategeko meza yazanye kuko ni ikintu ciza cyane kizoteza imbere abana b'u Burundi kuri mitaba étranger kuko twari tugeze ahantu vraiment ubona ko nta basket ndundi gihari dukina juste kugira turondere qualification ugasanga match iraheze hinjemo umurundi umwe canke babiri ariko ubu kuntu bimeze tuko turabona abana bo muri Remesha tuko turabona abana bo mu runani bakina basket nziza tutofuye tubonye mu myaka 3 imbere canke ine donc ngarutse kuri ico kibazo Febabu yaradufashije irashiraho amategeko hama abana baraduga abaloko nabo bararonka umwanya wo gukina twebwe mu runani twarashoboye kuduza abana bane bavuye muri division B kandi mubona ko bariko bari adapta neza hanyuma turagerageza gukipinga abaloko bacu turabagumana même si hari abashoboye kugenda Brian Kavakure Gasongo mengo nabo donc kandi bose bagiye kwa Mukeba bagiye kwa Dynamo ntaco bivuze bazoguma ari inshuti ariko wa mugani wa Tony zoza ko tubatsindira iyo bagiye tuzohurira hanze tumuramutse ariko duhure mu kibuga tuzogira kakabu karakugwanko ngari juste ko kumudestabiliza hamwe Gibera zine oya bijya biratandukanye bon reka mbandanye yego hanyuma twashoye no ku comité executif yashoye no kutwubakira equipe irazana abandi bakinyi irazana Dikong irazana na Papa Malik hama abandi nabo twari dusanganywe ukuvuga equipe sinoja cyane mu bintu technique ariko dufite equipe nziza tubona yuko iyi regular season izoshobora kuduha ama resultat mais tutibagenda staff technique yacu imeze neza cyane urumva n'ibintu bimeze neza tugaruke inyuma ku kantu twari twavuze kare kucerekeye inyifato y'abafana waserukiye abafana b'urunani Tony Robert aserukiye abafana ba Dynamo hari bimwe nimwe migwi ibiri tumaze kubona ifise fan base y'abantu benshi kuko gusumbya Rezipo gusumbya Remesha ko zitabafise abakunze kuboneka hariho bimwe dukunze kubona kuri departement n'ivyo murabizi twese murabarundi dufise ikibuga kitatworohereza gose ingene umukinyi ashobora kuba amererwa tumaze kubona umufana abeyegereye umuhagarikizi abayegereye umukinyi ugasanga hariho amajambo atari meza ubwiye umuhagarikizi canke hari bimwe bibaye bigatuma rukino ruhagarara cyangwa rugahungabana ku bwanyu mwaserukiye abafana iyo ibintu nk'ivyo bibaye ni giki mukora kugira ngo mubuze yuko inyifato itari nziza ibandanya yigaragaza mu kibuga mu rukino igihe buri kororaba mu gihe bibaye uko birakunze kuba ku bwanyu nike kintu mukora kugira ngo ibintu nk'ivyo ntibibe cyangwa bibandanye bibe murakoze ama iyo bishitse akabi kintu abafana batakira neza ku kibuga nk'iyo nk'umusifuzi bimugoye gatoyi hari ibyo mukunze kubona amajambo ikini kuko urabona ikibuga dufise abafana n'abakinyi twese tuba twegeranye iyo bishitse umufana kitwara nabi turamwegera tukamuhanura kizira no kuja mu bintu byo kugwana gusangura giriye nabo umusifuzi canke umukinyi kuko bajya bose bari muri departement twese turi bamwe turabana tugirana iki nitwogiranira nabi mugabo ivyo ni nagashavu kabakaduze bivanye n'urukino rwa ariko ruraba ariko bishita kigenza nabi kumwegera mukamusubiza inyuma ukamuvugisha iyo ngeso akayigabanya nico ahanini iyo byanse gose abapolisi baba bari hafi baca bakora ico bajejwe yego nubwo bidakunze gushika cyane ko bwanyu namwe mu bigenza gute ahubwo jewe nagira mpanze Felicite y'abafana b'urunani n'abafana ba Dynamo kuko gushika imyaka turavye basket tutarabona incident yo mu arbitre yakubiswe bahagararanye n'umufana ni ibintu nibaza ko mu bindi bihugu bitoba ahubwo barundi turi sportif cyane nukuri tuze turabwizanya ukuri kuri
ku kibuga dufise n'ukungena abafana babegereye hajya umukinyi akagutsinda agasura akagutsinda akaza imbere yawe akakuzomera nawe ugahaguruka muzomera ntumutere nibuye cyangwa ngo umukubite ikofi cyane numva twari dukwiye kwifelicita kuko ikibuga cacu ni cya kibuga byari byoroshe kuca winjira na match gahagarara ugahagarika match juste ko ruciye hagati mu kibuga ahubwo twebwe twifelicite ko mu Burundi tura sportif ariko nkuko mwabivuze ntibibuza yuko twebwe nka fans club y'urunani dushiraho de limite bagabana mubona bicaye hajya imbere haba ari nk'abantu bane bajejwe discipline hajya imbere bajejwe security no kuvuga iki muri fan base y'urunani nuko twashobora gutwarwa n'ama emotion cyane cyane iyo dutsinze ukabona binjiye mu kibuga hamari abantu bicaye hajya imbere atakandi kazi bafise baca bahaguruka bakababuza urumva ariko still niyo habaye ikintu kibi nk'umwarbitse avuga ije nabi uko ntari utwawe n'agashavu ukabona agiye kugenda kubwira amajambo mu arbitre muri ba bantu bane batanu bari hajya baza akazi bariko hamari wamuca ubona abantu bahagurutse akamufata igaruka wicare hajya donc ico twaragifatiye ingamba même si bidakunze kuba ariko ya toujours des limites twama dufise nyine twikingira iyo umuntu yumvise Dynamo n'urunani benshi dukunda gufatira kuri ziriya izo usanga ziri muri division ya mbere se tuzabagabo mugabo uvuze Dynamo ko vuga urunani ni ensemble meme na ziriya academy zanyu n'ama division ya kabiri ariko kandi n'urunani rw'abafana byose ivyo byose nivyo bigira Dynamo nivyo bigira n'urunani ku ruhande rw'abafana mugira ijambo ringana gute ku buyobozi bwa club mu buryo bwo guterera ivyiyumviro babugururira imiryango donc ijambo ryanyu rihera rikagarukira na cyane kubyo kuko namwe mukurikirana club hari abajejwe gufata ingingo mu ma club yanyu hariho abajejwe gutunganya ibintu mugabo ntibivuze yuko namwebwe mudafise ijambo muri habwa ku rugero rungana gute murishikiriza mubicishije mu nzira zayo mubanye gute donc n'indongozi zanyu mwebwe nk'abantu bari muri fans club za Dynamo n'urunani oya mbarije hamwe mugo umwe wese arishura ku ruhande uko bimeze murakoze twebwe nk'abafana ba Dynamo uko twakigwa hejuru ndavuga muri comité exécutif alors comité exécutif akabaho commission technique n'abakinyiniki hama abo bafana murumva ko tuza gushikira equipe twakigwa neza ari ivyiyumviro dufise dushikiriza birafise aho bica hama bigashikira babijejwe nibyo nabajije bya ivyumviro vyakigwa neza kuko umufana ibaze nk'umufana aje kuraba match itangura saa 3 y'igitondo suppose ko ari abakobwa kubona hariho na Dynamo y'abakobwa yego agaca yongera akaza kuraba match ya Dynamo ya 13h canke 15h urumva wonya bari umukunzi wa equipe iyo bishitse agatanga icyumviro ati mbona vyogenda kuwunya ico cyumviro kirakigwa kigwa ama babonye ko kirashe ababijejwe bakayikorerako ibyo vyumviro vyakigwa neza cyane mu bitanga mu buryo bwa n'abajije donc canal bicamwo twebwe abafana turafise abaturongoye nk'abafana abo onya iyo hagize igikenewe gushikirizwa nibo bashikana ubwo butumwa bakabushikana hejuru muri comité exécutif hama nayo ikabishura muri iyo nzira nyene ibintu babiri ku murongo ntangorane nibaza ko atangorane imwe vraiment ko abafana nyene batandukana bakagira n'ivyiyumviro bitandukanye kugira mu gihurize hamwe kuko mushobora kugira n'icyiyumviro gitandukanye bigenda gutaho abafana rero kujya usanga bafise ivyiyumviro bitandukanye nk'abandi bantu bose kugira umufana utangura kuba umuntu jewe na Lewis naho turabakeye badusi normalement dufise ivyiyumviro bitandukanye naho ngo bamusangiye club naho twadusangiye club ariko no kumenya wewe nk'umufana uburenganzira bwawe buhera hehe bugarukira hehe ntushobora nk'ubu nko kuvuga ngo jewe nk'umufana wa Dynamo jewe ngo ndankukinyi kanaka ngo ahubwo ngo ni mu mwirukana nk'ivyo wonye urumva uburi kurarenga karimbi murazi ko atari kintu ivyo si ibintu biranga abafana ba Dynamo si ntibinaba binaturaba oya ariko
uri nk'umufana uraba nawe bikwerekeye ukavuga ati none jewe nk'umufana wa Dynamo mbega nterereye equipe gute apare kuyishigikira kuri terrain ndayiterere gute financièrement yambare nk'amazi iki niki izo message zigashikira ababijejwe ukirinda ukamenya aho uhera naho uhereza kuko hari aho usanga abafana bariko bagira impact mbi ku mibereho y'abakinyi notamment nkajya amajambo usanga kenshi tuvugira muri terrain naka rikarata imipira mukuremo amajambo atari meza canke ugasanga naka mwamotori akazina katari keza bijya byose birakora kuri mentale y'umukinyi kandi lo mentale y'umukinyi nawe nyene irakonta cane muri statistique ivyo rero turavyirinda gose kuko urumva nka comité executive y'inana sikagura umukinyi namwe mugasha mwinana tamukamugwanya nyuma muri mu nzira imwe no kugarda les limites ego ku ruhande rwa Gorunani na uwo mubano hagati ya fan club n'ubuyobozi na cyane nuko mushobora kugira icyo mwipfuza mushikiriza nk'iciyumviro cyanyu nawe uwo mubano ugenda gute ibyo biraheza bigakoreka gute duhereye ku izina ryacu twitwa Urunani uvuga nta Urunani rwa fans club nta Runani rwa comité executive tuguma turi bamwe no kuvuga muri comité executive na hari ntoyi hama hari nk'umufana umwe aserukira abafana namwe niko bimeze ego okay donc muri ayo manama niki hama akegera ntiyegera abafana bose kuko ntiwo bamara abari muri comité ndongozi ya fans club kuko muri comité ndongozi ya fans club akatubwira ati ndafise akanama twe tutegura ibyo twambwa ati dushikiraga imbere tuvugira ibi hanyuma nkuko nabivuze yuko izina gacaro Urunani twebwe umufana w'Urunani numumambe ukuvuga iki sukuza ngo dukoma amashi turirimbe tugira iki nuko tuzi yuko devoir zacu nk'umufana iya mbere no gushigikira umugwi n'inguvu zawe zose n'ubushobozi bwawe bwose ikigira kabiri ka making sure yuko nimba bazanye umukinyi wari we wese ukiyumvira hahandi wicaye ati none jewe nanje ndafisemo akantu natereremo muri kijya kintu donc umufana w'Urunani arazi ikibanza ciwe haba mu guterera umugwi ivyiyumviro financièrement no gutanga morale hagakuri terrain donc kuri ico kibazo mwari mwaje cha fans club na comité executive n'abantu babanye neza cyane kandi bakomunika cyane kubijanye n'amamatch kubijanye na n'imibereho kubijanye na n'ubuzima bwa misi yose bwa club kucerekeye nk'abafana mwaserukiye abafana nivyo ni nakaryo keza mushobora kugira muco muvuze mbega mwebwe uko mubibona mwoba muhabwa agaciro musanzwe mushaka ndavuga na Febabu mu gihe muje gufana kuri departement cyangwa hantu hose ivyifuzo vyanyu nibihe vyoba mbega muri Febabu vyigwa bigakurikizwa ico musaba kugira ngo mwebwe mugumbwe neza mu byo muba murimwo nibihe kugira ngo nimba ariko rabumva bashobora ati tugiye kuvyiga navyo donc abategura amahiganwa kuko niho muhurira kuri terrain muroroherezwa murishimira muraryoherererwa uko mufatwa igihe cyose hari ibyo musaba byorenga ko jewe nk'umufana wa Dynamo ico nosaba federation uko dusanzwe dukorana turashima ko naho mu byo bafise vraiment turakenguruka uko dukorana turakenguruka peut-être nyambari nk'ivyo nabo boshiramo effort tukuronse ikibuga vyo ari sawa vraiment sinzi uko mwamubona hari igihe match irara bakayiroporta canke match igahagarikwa n'imvura bijya bintu nibaza ko atamufana n'umwe vraiment no basketball yose birayipeti ico kintu ngira no gitura federation niyo yomenya uko ibijana sino ibindi uko dukorana umutekano ku kibuga ni sawa byose ni sawa vraiment sauf ico kintu ca infrastructure baravye bakacopera vyo bari sawa mwagahaze naka
Febabu y'ubu nuvuga ko itariki irakora kubera ndibuka imbere ko playoff zitangura ko ibintu by'agaciro baraduhaye agaciro abafana barahamagara abaserukira abafana turagenda turahurira ahantu hariho president Febabu SG wa Febabu waserukiye abasifuzi ndibuka nari kumwe na Muharuro president w'abafana ba Dynamo na Alain twari nka 3 ou 4 baravuga ati nigiki musaba je ndiko narababwiye nti mwavuze ibintu bijanye no kwinjira mu kibuga mwavuze ibintu bijanye na security ku kibuga abahagarikize mba ko baranyumva vraiment mbabarire ndavuga nti banye kugira imana iyi playoff tugiyemo ni vumbi na yashu tugahagarikirwa na babahagarikizi bo ngaha ntimuze mumbwire ngo je nzofata abafana b'urunani Muharuro wa Dynamo avuga ati merci beaucoup ati ico kintu naje ntimuze mumbaza ba Dynamo ko mumaze kubona Dynamo iririmba ngo ibisuma urunani nabwo aciye akanya nabo ngo ibisuma umva ico mugihuriye ico twaragihuriye ko kandi baci bavyubahiriza baratuzana abahagarikiza impuzamakungu babiri bavuye hanze kandi vraiment kintu cha arbitrage ntawidoga muri playoff ntawo kwitogera arbitrage kandi nukuvuga Feba ku gaciro muko munavuga barakaduhaye ikijanye n'ubu ico twosaba yavuze iki kibuga kubitinze ibipfunsi naho tarife babo bishobora yonyene ifo ko na leta ibashigikira tukarondera abatera nkunga bavuye hanze donc c'est un projet nini ariko ishoboka ishoboka bagize amalobing turabona mu Rwanda barubaka ibibuga bishika kuri 3 muri Kenya bariko baravyubaka kandi vyubakwa na leta hariho ibintu byinshi biko birafasha mu bintu bijanye na basket harimo ibya bar harimo ibya NBA niki donc turashobora natwe gusaba barabonye ko dufise abakunzi benshi barabonye iki byo gusabisha birahari hanyuma ikindi no saba twebwe nk'abakunzi hari igihe bazana bijya bintu bya Brarudi biga turavyemeye baze babishireho mu gihe match zikomeye ariko batubabarire ba bantu bazana swata abapolisi bagahagarara imbere ari nka veni imbere gutya bakatuzibira kandi umuntu yambaye umwambaro w'igihugu biragoye kumubwira ngo nkinguruka hanyuma undi musi ukabona baje bameze uko nukuri vraiment tubabarire bijya vyuma vya Brarudi mu gihe batinye ko hashobora kuba ama incident basabe bijya vyuma vya Brarudi ariko kuzana abantu bahagarara hajyanye bakaza kutuzibira tutari babwire ngo tubise bijya biratubangamira ego sawa reka dusozere ndabona no mwanya uragiye kandi dufise na byinshi byo gukora kurukino gwejo abafana ba Dynamo mwiteguye gute gushigikira Dynamo kuko ndamaze kubona urugamba guko abafana ba Dynamo abafana b'urunani benshi nitwebwe benshi aho tugeze ubu byukuri ni kintu bamwe batemeranya n'abandi kuko ubu hageze aho ubona kumengo ku match imwe ya nyuma y'ugogo gwa nyuma haziriya twaravye muri playoff wako impande zose kumengo abafana bamaze kuba bari bangana ku munsi wejo nakaye kama mwotera abafana ba Dynamo ariko nyimba binashoboka koko sikibazo by'iwanyu petete n'ikibazo nari kubaza nko mumenyereza canke ubundi wese aho mugeze amaso yanyu mubona club zanyu ziteguye gute mucishuriye mwico kibazo murakoze hama kurukino gwejo tuzokina n'urunani urukino toroshe ruri mwihiganwa turimwo ikipe yagaze neza ejo abakinyi barakoze ama entraînement bashoboka barakoze ama entraînement nabo bameze neza hama nibaza ko ejo nabo nyine bazoba bari prêt gukina urukino gwiza rutandukanye nubwo duheruka kubona dukina n'urunani hama kandi ku bakunzi b'umugwi no bahamagarira kushika kare surtout gushika kare kuko ni match iba yitabiriwe n'abantu benshi hamwe namwe bantu usanga bigoye no gushika kare kujya bama tukipanga twiteguye cyane ufana equipe cyane gose nibaza ko ari match ikomeye gose ego karibu gose intererano yanyu ya gifana equipe ikeneye mwiteguye kuyitanga yose maximum namwe twebwe novuga ko murari hejuru cyane malgré la défaite ya semaine passée ni nayo mahigwe make ya Dynamo kuko mu mateka y'urunani défaite zibiri zikurikiranya kiragoye biragoye ariko byarabaye dernièrement muri playoff ntaco urasubigerageza iyi samedi bonne chance mu giconzi cyo amahigwe nta yufise
bon ahanini turiteguye cyane haba ku ruhande rw'abafana kuza twakajije kuza twakenyezi kaguma nta kuvuga ngo bari imbere nta kuvuga ngo turi imbere volume ni yindi abafana b'Urunani ndabahamagarira kuza baberewe muri wa mwambaro twavuga n'ubuzoba yafatiriwe akagendane mu isakoshi hanyuma genda bifata nk'umunsi mukuru samedi uhura na Dynamo ni umunsi uryoshe cyane ugenda uryohewe ugenda ufise n'ubwoba ariko ni ambiance iteye ubwoba sinzi muri mbere uko ari ufana Dynamo cyangwa ufana Urunani ni ambiance ntashobora kubabwira ukuntu uba wiyumva barakuja imbere ukumva inzigo wabaje imbere ukumva uraryohewe donc azoba ari ibintu biryoshe cyane hama uvuze ku kijanye n'ingene bitegura abakinyi bacu bariteguye cyane bamaze iminsi no mu entraînement kuyomperuka kuraba nta ugwaya hari nukuvuga bose bari en forme ejo nabone bariteguye kandi intsinzi ni cash Kiki nibaza ko twobashimye tukaja mu bindi mwakoze cyane kabisa rero bonne chance mwese nubwo hazotsinda umwe ego ariko mwese ndabifurije amahirwe murakoze cyane arabizi zo mutsinda arabizi azogaruka ukenguruka tuzosura kuvuga ibindi ku munsi wa mbere ngerezo byagenze mweho tuzokoma tunabakeneye nibaza uburaze ko sport